tubafitiye cane cane amakuru ajanye n'ivyo twatoye imutobo n'inyambeho igihe twariko turatohoza ibiraba ibinogo rusangi vyatawemwo abantu bishwe mu mwaka w'1972. Ejo aho bukera tuzoja kuhabereka, muzokwibonera n'amaso yanyu inyambeho ibinogo bibiri tumaze gutora, kimwe co ku ruhande rwa Gisuru muri komine Giheta cavuyemwo ibisigarira vy'abantu 200 n'abantu 4. Muzobona nico ku ruhande rwa Bwoga segiteri Muharuro hegamiye komine Gitega, havuye ibisigarira by'abantu 115. Aho ku Nyambeho muri Giheta n'ubu abantu baguma babwira ubusevere ko hoba hari ibinogo byinshi twebwe tutarashobora gutora. Niko abantu baguma batubwira bati naho mutarabimenya byose twiyumvira ko hari byinshi gusumba ibyo mumaze kubona. Ariko rero dushaka ko mubitegera neza, iyo tuvuze ibitigiri by'abantu nk'abo si ukuvuga ko ari bose dukurayo. Hari abo twasanga baracitse umunwenwe basigaye ari ivu gusa, kuko bahambwa mbere z'ubuhanga batabwa mu binogo n'imashini za tingatinga. Ku Nyambeho ni Mutobo twahakoreye kuva igerekerezo rya 21 Ndamukiza gushika irya 8 Rusama 2020. Reka mbere duhere Mutobo, aho hantu nk'uko muzohabona ejo aho bukera hari inyegeje cane. Hari umwenegihugu yari yahabuze mu mwaka w'1989, hari hakiri inyuvu, yari yashatse kuhubaka kuva kihagura, ariko ateshwa n'ubwimo bwo 1993. Impora imaze kuboneka mu 2009 niho yahashinga urusago ruvuga inzu ibayabaye isakajwe amatigura. Uwo mwenegihugu ejo uzomwibonera yarahishukiye umubisevere ko akihubaka yazuye amagufa y'abantu ariko arimba ikinogo